ivyizigiro bishasha vyerekane mu gisagara. Bagenzi, murahawe ikaze mu cigwa cacu cuno musi. Tugeze ku musi wa 11. Icigwa cacu kivuga ngo agahembe gato. Agahembe gato nico cigwa cacu cuno musi. Dusenge uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kuba uduhaye uno mwanya kugira ngo twige ijambo ryawe ryavuze. Mwami turakwinginze ngo abari utuyobora, kandi Mwami uduhe kumera nk'uko ijambo ryawe ririko riratubwira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko narimpije kubivuga, icigwa cacu cuno musi kivuga ngo agahembe gato. Agahembe gato nico cigwa cacu cuno musi. Daniyeli arota ibikoko bine, niho duhereye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icambere casa n'intambwe, kandi cari gifise amababa nk'ay'inkukuma. Ndacitegereza gushitsa aho ivyubi vyaco bihanyuwe, gikugwa hasi gihagarikwa ku maguru, cema nk'umuntu, kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu. Daniyeli igice c'indwi, ano majambo niho tuyabona. Ndongera mbona ikindi gikoko ca kabiri gisa n'icitwa idubu, cari gihengamiye uruhande rumwe, cari gifashe amagufa atatu y'imbavu mu kanwa, mu mihaha yaco. Barakibwira bati va hasi urye inyama nyinshi. Daniyeli avuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe, mu mbavu zaco cari gifise amababa ane nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe ine, gihabwa inganji. Hanyuma y'ivyo mu byo neretswe mw'ijoro ngiranya mbona igikoko ca kane giteye ubwoba c'ubuyobe, kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura kirajajanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco. Cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko vyose vyacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Ica kane cari giteye ubwoba c'ubuyobe, kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko vyacitangiye imbere. Daniyeli yaratubwiye neza ukuntu vyari bimeze igihe marayika yasobanurira Daniyeli. Niyo mahirwe dufise, kubera yuko marayika yarasobanuye zino ndoto za Daniyeli zari ziteye ubwoba. Umumarayika yaratanze ubusobanuro nyabwo bw'izo nzozi za Daniyeli. None kano gahembe gato ninde mu vy'ukuri? Reka turabe ubusobanuro nk'uko bibivuga. Mu vy'ukuri igikoko ca mbere cagereranijwe n'intambwe. Intambwe ihagariye neza neza Babuloni. Intambwe z'amababa nizo zari ibisharizo mu gisagara ca Babuloni. Gukugwako amababa vyerekana ku rukurikirane rw'abami bategerezwa gutwara i Babuloni kugeza ku gikomangoma Berushaza. Ikindi gikoko ca kabiri cari idubu. Idubu igereranya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Guhengamira ku ruhande rumwe vyerekana ububasha Abaperesi bari bafise ku Bamedi. Imbavu zitatu ziri hagati y'amenyo zerekana ibihugu bitatu vyafashwe mpiri n'ubwo bwami. Ivyo bihugu navyo ni Libiya, Babuloni hamwe na Egiputa. Igikoko ca gatatu
ingwe igereranya ubwami bw'abagiriki bwashwizeho na Alexandre Mukuru. Kunyaruka kwerekana ukuntu Alexandre Mukuru mu myaka mike gusa yari yigaruriye isi yose. Imitwe ine nayo igereranya abajenerali bane bahavuye bagabagura ubwo bwami mu gihe Alexandre Mukuru yari amaze gupfa. Igikoko ca kane naco mu gihe ubwami duheje kuvuga bo bworoshe kumenyekana no kuvugwa mu rurimi rwumvikana, igikoko ca kane co ni amayobera. Igikoko giteye ubwoba kigereranywa na Roma ya gipagani. Amahembe 10 ni ubwami bwa Roma, bwari n'ubwami 10 bwari bugizwe Roma. Ubwami bwa mbere bwari Aramani, Ubudagi mwa kino gihe. Ubwami bwa kabiri bwari Burugundi n'Ubuswise mwa kino gihe. Ubwami bwa gatatu Anglo-Saxon, Ubwongereza bwa kino gihe. Abafaransa kino gihe. Bwa gatanu Abaswevi, Portugal mwa kino gihe. Wisigoti ni Espanye mwa kino gihe. Ubwindwi ni Lombardi ni Itali mwa kino gihe. Ubwami bw'umunani n'Abaheruri ryarakuweho. Abavandari ryarakuweho. N'Abastrogoti rino hembe ryarakuweho. Buno bwami ntibugihari. Amahembe 3 yahanyuwe kubw'inkomezi z'agahembe gato ni ubwami bwakuweho bwigaruriwe n'ubupapa uhereye mu mwaka wa 493 gushikana mu mwaka wa 538 imbere ya Yesu, kandi ubwo bwami ntibukiriho. Ni Abaheruri, Abavandari hamwe n'Abaostrogoti. Ano mahembe yarakuweho, kandi ku by'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10. Genzi ingaha twamaze kubona yuko ubwami bwa mbere ari Babuloni, ubwa kabiri ari Abamedi, ubwa gatatu ari Abagiriki, ubwami bwa kane ari Roma. Maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose buzotabagura isi buyijajange. Maze mu nyuma hazoza uwundi mwami agereranya n'agahembe gato, ariko we azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 25. Tugiye kwiga ubuhanuzi, kandi mugenzi ndaguhamagara gukurikirana kubera yuko buno buhanuzi burakomeye. Kano gahembe karahinduye amategeko y'Imana. Bibiliya ihejeje kutubwira ngo uwo mwami azoja imigabo yo guhindura ibihe, yongera ahindure n'ibyagezwe. Mugenzi, itegeko rya kabiri ryarahinduwe, hashigwaho gusenga ibishushanyo aberanda babikira Mariya n'abandi, nk'uko tumaze kubibona mu vyigwa bimaze kurengana. Itegeko rya kabiri ryarahindutse. Ekleziya iratwibutsa iti mu biremwa byo mu kirere, vyo kw'isi n'ibyo mu mazi ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo. Bisubiye, ntuzusenge ibishushanyo, ntuzubifukamire, kandi ntuzubikorere. Igitabo cyitwa Ubwuzure bwa Kera ku rupapuro rw'134. Nono musi abantu, naho Ekleziya ivuga bino, ariko hariho umwami yabihinduye, hagashiraho gusenga amashapure
haba ibigirwamana bito bito canke binini nk'uko tumaze kubibona mwa runo rukurikirane rwa bino bikorane vyacu. Ntihagire na kimwe utora kikigiranyo, kuko njewe Umukama Imana yawe ndi Imana ndi n'ishavu ryinshi ku banyanka. Ikibi cakoze umuvyeyi ngihanira abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nkabaseka igongwe kuba nkunda bagakurikiza amabwirizwa yanje. Itegeko rya kabiri ryarakuweho, n'itegeko rya gatatu naryo nyene ryarakuweho. Bibiliya ivuga yuko uno mwami agereranywa n'agahembe gatonye azokwitwa amazina y'amarogotano. Bibiliya mw'itegeko rya gatatu havuga ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje njewe Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa. Nk'uko twabibonye mu gihe ca Konstantino, niho idini ya gipagani Roma yiyambitse ubukristo. Ibi uzovyiga neza mu vyigwa bindi dusanzwe dushikiriza biciye kwa runo rubuga mu gihugu c'ivyiza. Rero niho idini ya gipagani Roma yiyambitse ubukristo, maze igahindura izina ikava mu kwitwa idini rya gipagani ry'i Roma ikaza kwitwa Kiliziya Gatolika iyobowe n'ubupapa. Ubupapa neza na neza burasa n'idini rya gipagani ry'i Roma. Niyo mpamvu umuhanuzi Yohana yabubonye bufise amahembe 10 n'imitwe 7 nk'iyi sato, ni kuvuga ngo burahuje na Satani neza na neza. Ariko abapapa bobo bafise kwishira hejuru kurenza ukwaranze abatwara abantu batwaye idini rya gipagani ry'i Roma. Amazina y'amarogotano muri Bibiliya nkomoko bavuze amazina yo gutuka Imana. Irivuga bakoresheje niryo ryakoreshejwe muri Matayo igice ca 26 ku murongo wa 65. Amazina yo gutuka Imana papa bisobanura se w'abantu bose. Yesu nawe yavuze ngo kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, kuko so ari umwe, ari uwo mw'ijuru. Matayo igice ca 23 ku murongo w'9. Aha twovuga padiri, monsenyeri, revera bisobanura kibirengeye urihe. Revera hishura, umuhishuzi. Hari n'abandi bitwa ngo banye n'ubweranda hamwe n'abandi. Muri Luka igice ca 5 ku murongo wa 21 tuhabona ko Yesu ari we afise ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha. Yamara namwe nimurabe noneho, reka turabe ukuntu abapadiri bafise nabonye n'ubwo bubasha. Umupadiri ari mu kibanza ca Kristo igihe avuga ngo ego ti absorve, ndakubabariye ibyaha. Umuntu arababarirwa ibyaha. Kubabarira icyaha kimwe rukumbi ibisabo ububasha bw'Imana. Bano bagabo ntibigize Imana. Papa Inosa wa gatatu nawe yaranditse ati ntabwo vyoba ari ugukabya kuvuga ko hakurikijwe ububasha bwabo abapadiri n'Imana nyinshi. Uwitwa Mutagatifu Bernardine w'Isiyana nawe yaravuze ati ububasha bw'umupadiri ni ububasha bw'Imana, kuko guhindura umukate umubiri wa Kristo bisaba inkomezi nyinshi zihwanye no kurema isi. Uko niko ubupapa bwaje gukomera, bukishira hejuru ikintu cyose, mbere bukishira hejuru y'umuremyi. Ntimubone hari ibyahinduwe, hari ababihinduye. Ntimubone ibyo dusoma muri Bibiliya atari byo bikorwa mwa kino gihe, hariho ababihinduye. Ntimubone Bibiliya ivuga yuko abantu bakwiye gusenga kw'isabato, maze abantu bakaba basenga dimanshe. Hariho ababihinduye. Ntimubone hariho abantu barengana ahantu hari igishushanyo ca Bikira Mariya bagaca bafukama bakagisenga. Hariho ababihinduye. Itegeko rya 4 rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato, umunsi
w'umunezero. Mu minsi 6 uzukore abari ukoramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje, njewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri we ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke inyamukira iba iwawe. Kuva igice ca 20:9 gushikana ku 10, kuko iminsi 6 ariyo njewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Nico catumye njewe uhoraho mezagira umunsi w'isabato nkaweza. Kuvayo igice ca 20:11, umunsi mukuru w'uhoraho. Nuko Abisirayeli baze baziririza isabato, baze bayitondere uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana, rize riba isezerano ry'intahava. Kuruhuka isabato ni isezerano ry'intahava kugeza ibihe byose. Kuvayo igice ca 31:16 gushikana ku 17, mu by'ukuri isabato n'umunsi mukuru uhoraho ibihe byose. Bibiri ivuga ngo ni njewe uhoraho Imana yanyu, mugendere mu mabwirizwa yanje, mukomeze ibyagezwe byanje, mubyitondere, mweze amasabato yanje, abe ikimenyetso hagati yanje namwe, kugira ngo mumenye yuko njewe uhoraho ndi uhoraho Imana yanyu. Ezekiyeli igice ca 20:19 gushikana ku 20. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti niyo minsi mikuru yiwe ushinzwe mukwiye kuzotangaza ko ariyo gukurana kwera. Iminsi mikuru yiwe ishinzwe niyi: mu minsi 6 abe ariho ibikorwa bikoregwa, ari kugira indwi n'isabato yo kuruhuka bihebuje, n'ikoraniro ryera. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe muwukorako, n'isabato yanje uhoraho yo kwitondera mu ngo zanyu zose. Mu minsi 6 ni mu ngo zacu zose, n'isabato y'uhoraho yo kwitondera mu ngo zacu zose, mu ngo zacu zose. None mwumva havamwo urugo rwande? Mu ngo zacu twese tuzoruhuka isabato nk'uko umuremyi yabitegetse mw'ibwirizwa rya 4. Umunsi w'isabato no munsi mukuru w'uhoraho, kandi muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene, muhereye ku mugoroba w'umunsi mushitse ku mugoroba wundi. Isabato itangura uhereye ku mugoroba w'umunsi gushitsa ku mugoroba wundi, kandi muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato. Uwo munsi uzabere isabato yo kuruhuka bihebuje. Muze muwibabazeko, muze mwitondera iyo sabato muhereye ku mugoroba w'umunsi mushitse ku mugoroba wundi. Igitabo c'Abalewi igice ca 23 ku murongo wa 15 hamwe n'umurongo wa 23. Maze Mose arahindukira aramanuka uwo musozi afise ibyo bisate byompi mu minwe biriko ibishinga ntahe byanditswe ku impande zompi imbere n'inyuma. Ibyo bisate byari bikozwe n'Imana, kandi inyandiko zikorongoshweho kuri byo zari inyandiko z'Imana. Kuvayo igice ca 32 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 16. None rero ibivuga sibyo mbona bikorwa, hari byahinduwe. Ego hariho ababihinduye, hari ababihinduye, ukuri kuraje hagaragara. Ekleziya irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Ubwuzure bwa kera ku rupapuro rw'135 Imana nayo ivuga iti, ntimuze mwungurire ku byagizwe mbagira,
canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'uhoraho Imana yanyu mbagera, amaso yanyu yiboneye ibyo uhoraho yakoze ku bw'abayari y'i Peyori, kuko uhoraho Imana yanyu yaranduye abantu bose bakurikiye Bayali. Gusubira mu byagezwe igice cya 4 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Mugenzi, ngaha Imana ekereziya ivuga yuko yahinduye. Imana nayo yaratubujije guhindura. Yesu yavuze ati, ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwire ukuri, gushitsa aho ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke agatsatsa bizova ku byagezwe, gushitsaho byose bizoheraherezwa. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 17 n'uwa 19. Mugenzi, Bibiliya ivuga ngo nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mw'ijuru azogirwa muto hanyuma y'abandi, ariko uyitondera akayigisha yowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 19. Mugenzi, ngaha Bibiliya kuvuga yuko uzogirwa muto bisobanura yuko utazokwigera ujayo, hama ngo uwiyigisha azogirwa mukuru. Uwo ubwami bw'Imana n'ubwiwe. Mugenzi, jewe Yesu ndamusenga ngo amfashe kuyitondera, ashishikare guhindura ubuzima bwanje, kandi kubera yuko nshaka kuzoba mu bwami bw'Imana, nico gituma ndiko ndabikwigisha kugira ngo shitse iki jambo ry'Imana rimbwira uno munsi. Yohana yerekwa Babuloni hakomvomboka, hanyuma y'ibyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mw'ijuru, afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemera n'ijwi rirenga ati, kirakomvomvotse, kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindinga impwemu zihumanya zose. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 18 ku murongo wa 1 hamwe n'uwa 2. Uko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe. Ku murongo wa 3, uku niko Kereziya Gatolika yigaruriye abami bo kw'isi. Ibihugu byinshi arabifise tu, bose bagendera munsi y'ubutware bwa Papa. Benshi bagendera munsi y'ubutware bwa Papa. Abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Uku niko ubupapa bumeze. Kubera igihe cyo gutanga indulgensi, abantu barakora ibyaha, haba bamara gukora ibyaha byinshi bakazana ubutunzi bwinshi Roma. Hari amafaranga menshi yo guhendesha abantu bo kw'isi. Uko niko bafise ubutunzi bwinshi cyane ku rugero ruhambaye. Abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda by'inzahabu zo gusiga ku bishushanyo, haba ibya Bikira Mariya, by'aberanda n'ibindi, ntibashobora kuzibura. Mugenzi, abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda byiwe. Muzobabona mu bikombe bakoresha mu gusangira n'ibindi, n'inzahabu gusa. Uburake bw'Imana, uburake bw'Imana buraziriringa kuri abo bantu bose bariko barumvira umuntu mu gishingo cyo kumvira Imana. Ko mugiye rimwe muhunze iki? Duhunze abatwigishije ibinyoma kuva kera. Mbega nawe mugenzi, ntiwokwifatanya na bano bantu? Mu by'ukuri Yesu arifuza kuguhamagara. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo, numva ijwi rivuye mw'ijuru rivuga riti, bantu baje nimuviwe. Rino niryo jwi ririko rirasemera, riboneka mu Byahishuwe igice ca 18 ku murongo wa 4. Bantu banje nimuviwe. Uno munsi Yesu arashaka kugukura muri Babuloni, arashaka kugukura mu binyoma byashizweho n'ubupapa, kubera yuko ubupapa bwamaze gukora ibyaha, kandi ibyo byaha byararundanijwe bishika mw'ijuru. Yo turiko turavuga ngaha Babuloni
ntabwo tuba two turavuga ubupapa gusa, ahubwo tuba turiko turavuga n'abakobwa b'ubupapa, ba bandi bitwa ngo n'abaprotestanti, ariko gushikana n'uno munsi bakiruhuka isabato y'ubupapa, bacemera iby'ubupapa bwishiriyeho, kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika mw'ijuru, kandi Imana yibutse ubwabitanya kwiwe. Imana iri hafi yo kwigaragaza. Imbere y'uko Babuloni irimbuka, urahamagagwa gusohoka muri Babuloni. Nimube muvuga igiti ko ari ciza, niyo camye ko ari vyiza, canke muba muvuga yuko igiti ari kibi, nico camye ari kibi. Ntago ari gushikuza canke ngo duhagarare ngaha turiko turacoza ayandi madini nk'uko bamwe bavyiyumvira, ariko niba ikintu ari ukuri turakwiye kukivuga uko nyene, nta kundi, kuko ntiwogenda uri gusa hama uca uvuga ngo abantu nibahore kandi wagiye uri gusa. Hoya, igiti ari ciza nk'uko tubibona muri Matayo igice ca 11 ku murongo wa 33. Igiti ari ciza uravuga ngo ni ciza, ari kibi naho ukavuga ngo kirya giti ni kibi. Mugenzi, kw'isi hari amashengero menshi cane, yego amashengero menshi, many church, hari amashengero menshi cane, ariko ano mashengero yose hategeza kuba ishengero rimwe ry'ukuri, ayandi mashengero yandi yose akaba ari muri Babuloni. Ishengero ry'ukuri niri ririko riramamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, buvuga ngo umumarayika wundi wa gatatu akurikirako, avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushirako ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza, uwo nawe azonwa kuri vino niyo burake bw'Imana, yiteguye idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabazwa n'umuriro n'amazuki imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Aho ni ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Ino gikoko ngaha kiriko kiravugwa canke igishushanyo caco nico kandi kivugwa muri Vyahishuwe igice ca 13, havuga ngo, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke cashora atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure. Igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco na 666. Ivyahishuwe igice ca 13 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Izina ry'ico gikoko ni Dimanche. Hama igitigiri naco na 666. Mugenzi, kuruhuka Dimanche yashizweho n'igikoko, yashizweho n'ubupapa. Ntago tuba turiko turavuga ngo ubupapa n'agahembe gato canke n'igikoko. Oya, Bibiliya ahubwo yagereranije ubupapa na kino gikoko, kandi mwibuke yuko na Yesu nawe yaragereranijwe n'igikoko nk'umwagazi w'intama. Twarabibonye rero, na Mpwemu Yera yaragereranijwe n'igikoko, inuma. Bibiliya iragereranya ubwami runaka n'igikoko. Rero n'ubupapa nabwo nyene bwaragereranijwe n'igikoko, bwongera bugereranywa n'agahembe gato. Kwibuka ubupapa ukaruhuka Dimanche yashizweho n'ubupapa, niko kwakira kino kimenyetso c'igikoko. Ariko kandi ushobora kutaruhuka Dimanche ariko ukirengagiza yandi mategeko. Ushobora kuruhuka isabato ariko ukirengagiza n'amategeko bigereranywa
kugabanywa kudashika niko gushigwako kino gitigiri c'izina ry'ubupapa. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubutumwa bubuza abantu gusenga dimanshe, bukongera bukabuza abantu gukora icyaha, kwirengagiza amategeko y'Imana. Umwimbu uboneka mu butumwa bwa marayika wa gatatu, haboneka abera, haboneka aho niho abera, ukwihangana kw'abera guserukira abera baca baboneka, kubera yuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bumaze gutangazwa, abitondera isabato baca baboneka. Bamara kuboneka nico gituma baboneka arabera, kandi Bibiliya ngaha ivuga yuko babishobozwa no kwizera Yesu. Mu zindi ndimi bavuga ngo ukwize aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bafise kwizera kwa Yesu kandi bitondera n'amategeko y'Imana. Mugenzi, nk'uko twabivuze ku cigwa cacu c'ejo, mu madini yose abarigisha amategeko y'Imana, ntugasambane, ntukice n'ibindi byose barabyigisha, ariko itegeko bigisha ngo abantu barenge ku mugaragaro ni itegeko ry'isabato. Marayika wa gatatu ngaha ategerezwa kwigisha abantu inyigisho zihagije zerekeye isabato, yuko abantu bakwiye gusenga isabato yashizweho n'Umuremyi, mu gishingo cyo gusenga isabato yashizweho n'ubupapa. Mu yandi majambo, bategerezwa kwakira ikimenyetso c'Imana c'isabato mu gishingo cyo kwakira ikimenyetso c'igikoko c'ubupapa, kubera yuko nibanka kwakira ikimenyetso c'Imana, abo bantu bose Yesu niyamara kuva ku ntebe y'imbabazi batarakira ikimenyetso c'Imana, bazoca bakira kino kimenyetso c'igikoko. N'amahitamwo abiri: kwemera kwakira ikimenyetso c'Imana canke kwakira ikimenyetso c'igikoko. Abazokwakira ikimenyetso c'Imana bazobaho ubuzima budashira, ariko abanyakibi bazohana. Ku rundi ruhande, ubupapa nabwo buriteguriye guhana abantu batazokwemera inyigisho yabwo y'ubupapa. Uhisemo ubupapa, Imana izoguhana. Uhisemo Imana, ubupapa nabwo buzoguhana. Hitamwo mu bintu bibiri. Mu nyigisho ya Papa yanditse muri Laudato Si, igitabo yanditse ahimiriza abantu kuruhuka dimanshe, kandi akavuga ngo nk'uko Abisirayeli bataruhutse isabato bahanwa bakicwa, uko niko n'abaruhuka isabato bakanka kuruhuka dimanshe, isabato y'ubupapa, bakwiye kwicwa. Amahanga ariko arakorana, inama ziriko zirakoreka uko bukeye nuko bwije. Abapadiri, abasaseredoti n'abandi bitwa yuko bihebeye Imana ntibicaye, bari ku kivi, kandi amadini ya giprotestanti menshi ariko ariyegeranya n'ubupapa. N'igihe buri wese ahamagarirwa kwisubiramwo, agafata umwanya wo kwiyumvira, akavuga ati ndakira ikimenyetso c'Imana canke ndakira ikimenyetso c'ubupapa. N'igihe co kuba aberi, uvuga ati nditeguriye gukora ivy'Imana yavuze byose kubwo kwizera. Canke ukaba Kayini, ukavuga ngo gusenga ni gusenga, nzoruhuka dimanshe, umunsi wose woruhuka ko ibyo birabisha. Kuba Kayini canke kuba Abeli, kuruhuka dimanshe ugahitamwo Papa akaba ari w'Imana yawe, canke ukaruhuka isabato Yesu Umuremyi wawe akaba ari we aba Imana yawe. Ariko jewe ndaguhamagara guhitamwo Yesu, kubera yuko Yesu ari we rembo ry'ubugingo. Yohana igice c'icumi ku murongo w'icenda, Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Ngwino kuri Yesu umukunde, kandi utangure kwitondera amategeko yiwe. Kandi ndaguhamagara guca wiyandikisha, kubera yuko kwisabatiza kuri na sabato tuyimiriye
twiyandikishije, dufise umubatizo udasanzwe. Mugenzi, nawe ushobora kwiyandikisha kugira ngo mugenzi uzobane natwe muri uwo mubatizo udasanzwe. Mu kwiyandikisha uca kwa zino nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Mugenzi, ntutinye kwiyandikisha. Abenshi bariteguriye kuvuka ubwa kabiri, kandi dushishikara kubasengera. Umubatizo uzobera mu turere twose two kw'isi, aho ishengero ry'Abadiventiste hose riri hazoba umubatizo. Rero aho uri hose urashobora kuvuka ubwa kabiri, urashobora kubatizwa. Mugenzi, nuce wiyandikisha kuri izo nimero n'ingoga na n'ingoga. Nanje ngiye kugura isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byo, urakoze ku bwa rino jambo uhejeje kudushikiriza. Mwami, turagusenze kugira ngo Mwami ukwizera kuno mwene data amaze kugira ntiguhere, ariko niyamara gukomera azocika igishinga ntaye kuri benshi bahinduke kubwiwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nongere kandi ndabibutse yuko ku munsi w'ejo mukwiye kuba ku masaha tuzoba dufise icigwa kidasanzwe kivuga ngo kuvukira mu byizigiro. Kuvukira mu byizigiro. Ndabahamagarira gushishikara gukora amapartage, guhanahana buno butumwa, kugira ngo n'abandi bose bashishikare kwimenyera ibyo ijuru ribabwira. Mwami wanje Yesu Kristo ashishikare kubana namwe no kubaha ibyizigiro byo mwiherezo. Buri wese ashishikare kwishurwa bivanye n'ibyo yasabye Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.